shaka nkora iki kugira nkubise yuko we ntagukunda aho basi wenyine ntoyiha shaka umuntu era ntuce wemera ko ufise tayi ndabona aba nicyo umuhora none ra wow tugomba turya ubugari ubugari yego bagabo nicyo mbone azisoko kugibya wereka kwanza ivyo bintu urabone ko reka rengere reka rero reka ngende rimwe mani sohoke ndagusavye nagwe mu mporero ubiriza urumva nandekure niyegere hajyanye twaturi ndamuha inyishu nziza baza merci tuzi ukuboko kumwe mani no kubamfu kuvuga imunda rero ubiriza sije banza umugwe mu ndigararusha umviriza ugiye abantu bakundana babibonye ndamurekure murekura amaso abibonye ntawe umwana ibintu mvira magukoreye kuba dita genda banza umviriza okay umviriza cyangenda basi umviriza gato tuvugane gato yasika ntusuye kumfatana amakosa gufata umugabo nka wewe once no sawa STV every story matters. Bakunzi ba STV muraho meze bien jendi fresh meze neza bon andi wanyu ari mu ntara ya Gitega nimba ari muri quartier Stade sinzi ncamake ndumwe n'umukobwa mwiza ntuka murabibona uri mwiza warubize barabimbwiye rero uyu mwigeme afise impamvu yamamagaye ngayi wabe Gitega naye nditaba kameme kandi nongeye nibuze ko abafana bacu benshi bakunze tubwira ati genda mukorere hehe mu ntara niyo mpamvu rimwe na rimwe bishika tukabikora nubwo bitugora ariko umuzuza murayibona kenshi kameme ya hanyuma amaze kumpamagara ndavuga ati reka ndamwitabe mu ncamake yarabimbye ariko ndashaka namwe nk'abafana bacu abafana banje dukunda cyane kandi namwe mudukunda abetubwire turi kumwe ubwa mbere bwo nk'umukobwa mwiza sinzi ko aza kunkundira mbanze ndamuramutse maboje ni sawa meze neza ndashima reka kumukoresha bakaje uhindura ijwi vrema kanyene ko gatesa kazi ka meze neza ariko ndashima bakwita Destine irindi Destine Ange Destine Ange Nicole sister wanje nkuko je wari wabimbwiye mu ncamake ndifuza rero gatoya ko bidusubirira mu kumbure uyu munsi ashobora kuba waraborewe ugasanga uri kuravuga ibintu bitari byo oya sinari mborewe vraiment nabivuze ndabikuye ku mutima kandi n'ubu nyine nabibona ko biri mu maso cyangwa ngo vraiment ndamukunda ngira ngo umengo ndamuzi mbe nuwahe yavuka ni wanyu nuwino ni ndakubwire ingena meza ni muremure sha gusa ndabahungu bareba ndabahungu bareba ndi mugufi na ewe ndi mugufi rero bana wankunda sha ni muremure aronze heko ariko banyeretse ngani haba ni habaho barakuzi wabo baranze data vugo yarakuzi nzinzi ndaba ibintu biki namazugwe ndamujiriye kugira abone ko ndi seriye man urate kubera ndi serieze gwere nawe bazare umutima n'ikindi kintu tuhuhore byihoza nyene umuntu ega gukunda utagukunda nyene biba ari ibintu by'uburofu nkatire nabibonye ndazi niyo nkatira ku kamera bariko baranda ankatire abantu bose babibone nta nizone biguteye nje nazo ni bineye cyangwa wizeye ko umengo yoca nakwemera abonye kamera nzeye mugabo sasa ari ngahe ndana ari ari ndani bazi bamamagaye nyizeye nakwizeye attention cameraman modo Patrick aba ngaha nyene urisi ntiwihe sini neno kwihenda gute ku muntu nkunda wapfiriye nafiri waboze mve uravyemera mve cyane gose nunde ku ruhande oya nawundi sawa rero ngahe ikintu gihari ifoke jimba nze ninja kuko je nje kuvumbura kweri hari udu technique twanje nkoresha kugira ntibadukubitire hamwe je ngoma mane ninjire ndamurondere daye tumenye ko ari hari tumenye ko ari hari jiwe ucuguma ngaha ku ruhande ndaza kuguhamagara ariko mbanze ndamutegure fresh numve nawe ivyambwira kwa sivyo abasugerageza gerageza iki ugerageze nyene ndati urabe nyene ngene yokwemera gaje star rayfis ndi Mr. Nayfis nkumbwira ibiri nkubiti ibiri je numve ko yumfata Ewa mbacho ndayibwira wewe yo havi nkamana yo chikama no wayanditse wowe gumenga je ninjire
hama ndaza kuguhamagara sivyo uranyizeye karenda gukorera umuti Yo baba Yo. fresh man meze neza Cyane. je banyitwa MC Andy uba ngahe ntugire ubwoba man je nje kugutemberera bisanzwe Ah niko nyene zibonye sinzi vraiment. tweme Patrick Tweme Patrick Murundi. twari tuje kukuramutsa tukurabe nyene uko Ngaha nyera. nasi huba Temba ngaha mbwa n'iryambe mbonye ibibono ngaha bisanze ngaha. ega uri umuntu w'umustar man abantu ngaba barakuzi sana ifoke Wapi vraiment atavyuzi je navyo menyere vraiment marambesha ahubwo. je mbona je gutembera igitega cyangwa gatsi nyene mvugane n'abajene bo ngaha nyene tumenye utuntu twinshi n'utuntu Anovuka ni Gitega rero. ya je mvuka aho hepfo aho imwaro Nasoma bro. nawe urafise umusheri man Na office. cyane ngano uko ubura umusheri Ino igabira shikanye kugira nawe sinzi je lanje. we nanje umenga ubu ntawe mfise ubundi singo ni bien birabaho nyene nako je nkeka nzoba ndamufise nko mu mezi 5 y'imbere ariko uri umuntu nyabaki ukora iki ubayeho gute mu zamusanzwe uriga cyane Je mu buzima sanzwe ndiga. Barumva ego ni ibintu by'imivumburo nyene ukabona amakamera wari bimenyereye ahubwo ni n'iryambere kugira murantunguye sana ahubwo ni mubwira ico muje kurondera. wapi nana gitwaje kuvumbura turazi ngaho kufise akademo yo Akademu ngo ndakakwereye tugenda basura. akademo ufise Wapi nakariyo kwera. be umudate two Destiny uramuzi yo Destiny wa ugara umugufuku wakayobe gakeya Destiny wa kwigirisha man abi ni Gitega ino Gitega nyene. Ngendo Destiny mugufi ukuntu mugufi nyene ndamuzi ujyanye to. mfana iki none man Ntabirenze nyene ni ibintu byo ngaho nyere bisanzwe. aho ngaho hasi Nyene bisanzwe basi bisanzwe no ni bisanzwe. uri umushiri wawe Wapi twadusumira uri kumwe nawe ngaho indani jewe dushikira abe ma shikeyo dushikira abe bra isi dusuye okay mbere yuko dushika kandi n'umupolisi twazananye hanyuma dushikeyo turi kumwe n'umupolisi ku buryo bigigwako n'umupo ntaribi ku buryo tubigigwako sawa mutamusanze naho n'ucu bisigurira umupolisi muca muheza n'umupolisi none muca munyeza nanje kuba tuca uzoba wera abantu bazobabona ko utamuntu ufise mugabe ibintu ni Wize ko atawuri wize ko atawuri ufise ubwoba ntawuriyo ndabizi reka rero uri ushaka bakweze kandi bitaraba reka tumenye ko atawuri wemviriza mubwira ati hamwe mosanga je ndaguha 5000 5000 ayo ni make sinovseme arayo wize kurya ni make gute ni make none nk'ubu ndafise 10000 2000 oya vraiment uravyize ko atawazi ntawuriyo nzara umupolisi kwinjirana sawa kino muza uri ready I'm ready ntuve ngaho imbere ya kamera masivanga ukuguma imbere ya kamera kugira ngo ntuje kumubwira sohoka kandi ntuvuge no mwidirisha kaje kandi rero akakujana umupolisi ntumbatse sawa sawa mabuja injira rero karibu tubandanye wamubonye umuntu wawe uri sûr ko nyemera none we ntiwizeye ku mistari pigamire mistari ya Bujumbura apana ya Gitega uteye mistari ya Gitega utera squatter nta squatter we nawe kuvuga ngo araye uri iki oya kubera ko simba namugaburira aho umupolisi kazi none ntumuzi wewe Mwiza mani Jenda ndashwa nakubwa imbere igenga hano sindi nicabazenga hanze uramutse kwanza umugwe mu namuhaye mu kuboko nasa mu kuboko none ntavyo none atakuboko kineye aca suari iwanyu kwa jenda sindakuzi na wewe numva gute je nta kibazo bro mugwita umuntu umwana nk'uyu vraiment nimba ubona ari umwana mwiza mugwe mutamuca umutwara urabiko jenda ndamukurikirana umva rero ubona ko umungabira ira ntakunda je yakunda wewe sa ivyo kwa nkunda nyambagira nta nkunda je biramusha n'ivyiwiwe nakubwiye mugwe mu ndahamura ko je ndagukurikirana ego sawa ntaco je rero nibazaga ko nobandi kundaja mu rubanza utarugi wanje Destiny twashitse icyakuzanye niki nje naje kumubwira ko ndamukunda abantu bose babibona nje nta soni mfise abantu bose babibona reka tasoni ufise none umuntu ukunda wagira isoni wewe oya mukunzi uyu munsi cyane uyu munsi imyaka 2 yose mukunda mve nta bahungu buzuye ngaho uye mugabo nje nkunda uyu mwana abantu bashaka umwana nkawe mwiza kweri
Mugabo nkunduye. afise inoti Oya nta mahera afise mugabo ewa nje ndamukunda. uri serious None mbona nje ndiko ndafite. mutima kweri mutima n'umutima none tubigire gutereye bana twokoreye Sinabikubwiye. Jishaka ndamubwira ko ndamukunda kandi hari n'akantu namuteguriye. keza kabi Kabya kandi ndi Ugashima. Ewa. acafadika Ndafadika. ubona kweri ubona atagufatika kumengo n'umucinjira Ukuntu nari nize. Kubu nari katuraba. biramaze gushika mu buzima sanuka bimubwira Natumye benshi. Natumye benshi. Rero abahonye ninge nari karanatugaya shame ngo sote ko turabwira. Obiza bro. Je navuze kuva kera. programu mu kuja musibi ariko umwana Izo wanzu nyumviriza. Cyangwa kubwiye kuva basi kera. ntamukundira n'iki Obiza ubwiye. Zasohoka. Urava ko ngakuneza cyangwa ko nabi. Sohoka. tuvuga uri umuji nkanje Sohoka naso. kandi urazi ko abanyagitega Obiza bro. Umviriza sohoka. utangiye kumfata imbere ya kamera Genda. banza wumve umviriza okay umviriza cangenda basi cangenda umviriza gato tuvugane gato yasi kandi nsuye kumfata namakosa gufata umugabo nka wewe Once no sawa sawa basi gato Destiny wazi ko ari wewe wanzanye tugende mu mahoro sivyo shaka kubitigwa igitega Oya basi. Niyo kubita. Mbwa nije nakuzanye. Ariko basi. Urana ko basi nyene ya mengo yashavuye. Reka basi ta ako namuteguriye ndakamuwe. Sivyo? uyu nguyu Mufunga amaso. jewe Mufungire. oya nibisa nagakado bro nagakado Basi nubona ngaho ingene yasa nabi. Nubona ko ngaho hasa nabi. Ndamwereke basi je yuko urukundo ndamufitiye basi. Ntoraba ngo ntoraba basi ngo ni kubera ngo hacafuye ngo Nanyarusema nanyarusaba ego nta kibazo abantu bakunda ntibabibone. ndamurekure Kuri amaso abibona. ntawe umwana ibintu vyamagukoreye kubadita ntawe umwana tumugwa mu nda fresh hari abana bakunda rasta bro. basi kwanza Okay, merci. tuzi ukuboko kumwe mani no kubamfu Kwavuga mu nda rero umviriza. Sivyo? banza umugwe mu ndigararusha Umviriza ubwiye. Kidestine. Nikangana nakubwiye ko nagukunda. Kanshi Shaka nkora iki kugira nkubise yuko we ntagukunda. aho basi wenyine ntoyiha shaka umuntu. Je nakubwiye ko mfise umukunzi wanje. oya ntiwigeze umbwira ko ufite umukunzi wambwiye ko utamushira ufise Umviriza rero muri umwanya rero bimenye jewe ndafise uwo nkunda. Ndafise uwo nkunda. umukobwa uzi bakundana Iyo bimera gute? Era. ntuce wemera ko ufise taye Ndona aba. nico umuhora None ra. ufise areha gute Ni era singomwe ko visa brokana. mushira wowe ufise wabimbwiye mu ntango kubera ko uvyemeye Umviza ubwire rero. Wona ubwiye we ntunze. Sivyo? Inyambo yavuye uva ngahonye. Wacu kutadaguza ngahanye. Mane sohoka ndagusavye. Nagwe mu mporero. Umviriza urumva nandekure niyegera hajyanye twature. Ndamuha inyishu nziza basi. Akafata fuma. ndi mushira ufise Kafata nabi. ndi mushira ufise Sawa ko vyonye urabimenya mu nyo basi nandekure man. Era kukupa akafata. ariko mwishura neza Murayibona. tuge ntutebe Wasi nteba. ingo rero umuhinyisha ingo Naje ngaho. umuhinyisha rero kwanza ya fresh Ari seri. ntabwo uca umuvanga mu nyuma Umfungire mu maso. Ndamuzane gift nanje. unaronse gift tosubire mwidoye ngo andi ntaca atakotse Nagashube yiga kuza. Ariko ishugwe ntibayisubire. oya amvise ndamufatiye nawe aje yatwenga nkeka bimeze neza Ajya mbiyavuze gute? Yavuze gute? umuhinyisho nziza kandi zira ko ibintu byagitora kwanza ishugwe ryawe Ça merci. turisha Merci kuri ishugo yazanye.
sa rero tumuhagaze ko tumufukura cyane usaka n'umufunge kuni sawa ni fresh wow tugomba turya ubugari ubugari yego bagabo n'icyo ubundi nazisoko kujya we reka kwanza ivyo bintu urabone ko reka rengende reka rero reka ngende rimwe bagabo ewe abanyagitega we STV, every story matters.